Ikaze nigwanyu bakunzi bateze Isanganiro murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira bamwe mu banyagihugu bo muri kake Kajaga muri komine Mutimbuzi bavuga ko batekewe n'ubwoba hamwe atocokorwa kuruzi kugira ngo rukingigwe mugihe hasigaye igihe gito ngo imvura itasure muraja kubakwikira murano makuru nayo Burundi ngo bwaratakaje umutahungana miliyaridi zitandatu z'amadolari y'abanyamerika kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika mu mwaka wa 2018 bivuye ku banyamitahe baterekanye neza igiciro nyakuri bakoresha mu kwinjiza canke mu gushora ibidandazwa ido nido ryano makuru ni mutanya sangwe kazi Dase kubaha ikaze murano makuru tuhera mu gisata c'ubutunzi ukuterekana neza igiciro nyakuri umunyamutaha akoresha mu kwinjiza canke mu gushora ibidandazwa bituma imitahe y'igihugu itakara asigura mu nama yo guhanahana ivyumviro kuri wa kabiri uko imitahe y'ibihugu bifise ubutunzi buba yabaye itakarira mu bihugu biteye imbere Laurence Ndikumana umwigisha muri kaminuza y'Uburundi avuga ko Uburundi bwatakaje umutahungana n'imiliyaridi zitandatu z'amadolari y'abanyamerika kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika mu mwaka wa 2018 bamwe mu bitavye ivyo biganiro bakaba bifujije kumenya abanyaga itunga ry'igihugu n'aborohereza n'inkuru twaza mugenzi wacu Omar Nduwayo. Muri ico kiganiro Professor Leonce Ndikumana agaruka ku gitabo yanditse agahagarara hanini ku butunzi bw'ibihugu vya Afrika buyokera mu bihugu biteye imbere biciye ku banyamitahe basaba uburyo bwo kurangura urudandazwa bamwe muri bo ngo bikarangira batagarukanye uwo mutahe abandi nabo bakavuga ibinyoma kuvyerekeye uburyo bakoresheje asigura ko Burundi bumaze gutakaza imiliyaridi zababa zitandatu z'amadolari y'abanyamerika kuva mu gihumbi kimwe amajana 1993 kugera mu 2018 umushikiranganje Odase Niyonzima ajejwe ihiga ca leta ashaka kumenya vy'ukuri abatwara uburyo bwa leta hamwe n'ababorohereza. Umuntu aravye amajambo mukoresha ngo Pierre LR facilitateur umenga aragumye ukuntu mu majambo yoroshe umuntu yovuga ko ayo majambo asigura iki aba Pierre ni bande mu Burundi aba facilitateur babo bo ni bande Ikibazo Professor Leonce Ndikumana asa n'udashaka kwishura duduriyeko ariko umukuru w'igihugu we akamenera indakurukumu ati nabakorera mu gisata c'abigenga amafuite de capito akogwa n'aba privé kuko mu Burundi nakora ibusho uyikura muri secteur privé araguha mukavuga muti iyi soko tuyivye kwangara tuzojya ku miliyaridi zitanu wowe twarazingahe nanje ntare zingahe fuite rero zibaho kubera iki ubwa mbere ubugiye kunyegeza ubutunzi warose ilegalema basaba amadolari benshi nayo sabagwiza tunga none uwo mugwiza tunga kino pepa créer richesse no wahe mugwiza tunga niwe ari kuvuga ati none ya madevize yose twazana mwayashize aha muri mwese arubaza ico kibazo umunsi nzobona muvuze ngo none ya madevize yose twazana muyashize hakakanya ico gihe muze muce mu yaku Burundi bukize umuhinga mu by'ubutunzi Laurence Ndikumana ahanura ko kugira imitahe y'u Burundi ntihere mu mahanga hoshigwa imbere ivyo kugwanya igiturire gushira ico gisata c'imitahe mu buhinga bwa none hamwe no gusenyera ku mugozi umwe kwa leta. Arakoze mgenzi wacu Omer Nduwayo mu gisata c'ubutungane naho ibitigiri ivyo bitura sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro ngo biri ku rugero rwo hasi cyane bivugwa na Pacifique niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'amategeko hakaba arongoye igice gisata muri kaminuza y'u Burundi. Pacifique niyo nizigiye hakaba avuga ko mu ntumbero yo gukariza ubwenge abashingwa manza b'Igitega n'abibujumbura hatunganijwe uruganda rwo kuva kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa gatatu kugira ngo bamenye uko sentare yubahirizwa ibwizwa shingiro isanzwe ikora kandi kugira ngo bashobore gufasha abayitura tumukurikire.
murazi ko abashingwamanza ari bo baserukira abenegihugu mu masentare, tukaba twarabonye mu cigwa twakoze aho nakora ivyigwa by'igice ca gatatu ca kaminuza byo bita doktora, nakoze ku ruhara rwa sentare yubahiza ibwirizwa shingiro mu gutsimbataza intumbero y'igihugu gishingiye ku mategeko, byo mu gifaransa twokwita le rôle de la cour constitutionnelle dans la protection de l'état de droit. Muri ico cigwa rero nashoboye kubona ko iyo sentare ititugwa cyane, imanza ziriyo muravye igitigiri cazo gereranije no mu bindi bihugu ni nkeya, niziriyo nizijanye n'abarongozi b'igihugu ibwirizwa shingiro ryemerera ko bituriyo iyo sentare, n'abene gihugu rero barabirekuriwe haba ku muntu ku giti ciwe canke amashira hamwe, ariko twabonye ko basa nuko batayitura cyane. Harimwo twibaza tuti hoba harimwo ukutamenya, bimwe byo biva ku kutamenya ingene iyo sentare ikora, n'izindi mvo zirashobora kuba zihari, ariko tugira tuti niyo muri iyo ntumbero twavuze tuti hinge kwegeranye abavoka basanzwe ari bo baserukira abantu mu masentare, babashigikira babafasha kwitura sentare, tubaha ico cigwa. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Kajaga muri commune Mutimbuzi babona ko gutunganya neza uruzi Rusizi biri mu byokorwa mu gukinga inkurikizi mbi zishobora gushika bivuye ku myuzure. Bamwe mu baganiye na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa kabiri bakaba bavuga ko batekewe n'ubwoba hamwe atacokorwa kuri ubwo ruzi mu gihe hasigaye ikiringo gito gusa ngo imvura itasure. Tubakurikire. Una modoka zikirengana n'uwo usanga afite imodoka usanga aviza ntayibitsa, muri make ubuzima bwarabaye nabi cyane. Turabise ubwoba kuboho n'abatarimutse bazokwimuka. Abandi nabo twarataye izacu kubera ayo mazi n'ubu ntituragaruka. Amazi aracari mu mazu, abandi inzu zarabomaguritse naho ntibashobora kugaruka ngo baronke iyo baja. Turindire ko Imana yokora ikintu. Tuko turaba hafi imyaka 3 canke 4. Twe ikintu twosaba leta ikibazo irakize kandi gifise mu minwe, nuko leta yogira ingufu zose kaja hamwe natwe g'abanyagihugu dusanzwe tuhaba, ari gishoboka ikabwira abanyagihugu tukagerageza uburyo twokora ibi bintu by'amazi bigahagarara, kuko hana aya mazi aturuka Kote Rusizi niyo yamenye gacimena mu makartier iwacu, mba bigaca bituma amazi adushwaramo. Kuko bozana ya mashini yitwa Pokre ikimba ikora idigi, kuko Rusizi naho yokuzura yajya amazi naronke ahasesera. N'ikintu cyo tubona kigiye kwimira n'aya mezi y'imvura, none imvura hata sigaye nimba tari amezi abiri, nimba tari ukwezi kumwe, ni nk'amezi abiri imvura katangura kandi kutashura. Rero je kintu je nobona je vraiment je sinabibona, kuko imvura itanguye kandi ikagwa, mbona amazi kana azokongera kandi cyokorwa nuko leta yofasha tukazibira Rusizi. Ubona nk'abo banyagihugu twari twiyunganganije turahiga amagunira turagenda turazibira, ariko rero ntibikuye ku buryo nk'ubu Rusizi yongeye kuduga umva amagunira yo nta kintu yakina kimwe uvuga ngo byofasha. Haramanitswe intonde ku biro by'amakomine z'abahoze ku rugamba basubijwe mu buzima busanzwe kugira ngo bazoroswe agafashanyo k'ingunga imwe, ariko rero ngo saba izo ntonde ntiziriko abahoze ku rugamba bose. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, General de Brigade Gaspard Batuza avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, akaba yamenyesheje ko abari kuri izo ntonde ari abasanzwe badafise akazi kabahemba ku kwezi, canke ngo babe mu abanywanyi birindi shira hamwe ry'ubwishingizi
ariko akaba yamenyesheje ko ngo udosanga bamusimbye yari muri uwo mugwi iyo bimenyesha tumukurikire. Bababwiye neza yuko hisansumisha abahoze ku rugamba batagira akazi atashira hamwe na rimwe by'ubwishingizi dushatse kubwiza INSS boba barakotirijwemo amafaranga. Rero uko byagenze hariho abo navuga baciye iruhande barisansumisha basanzwe baronka pension muri INSS canke barufise n'ubundi buzi bakotirizwa n'abakoresha babo muri INSS canke nabo nyene bakikotiriza. Abo rero murumva yuko batarimwo kuko itangazo riraba abatagira akazi na kamwe kandi ata nimero bafise mwishiramo ry'ubwishingizi. Baci bafata rero amaliste bararaba n'ababaye demobilize mu 2005 na 6 baca bararaba bamwe baratohoza basanga barafise ubuzi. Abo rero baca bavamwe. Nico gituma usanga kuri ubwo rutonde hari habavuyemwo nabashatse kugira rero bene izo trisheri. Ubu rero izo ntonde zagiye ni ziri mukuri. Mugabo ubushikiranganje bugasaba buti hamwe hoba hariho ubundi uyu nubu atiyandikishije hamwe bwa mbere canke yari yandikishije ubundi yisangemo akaba ari kwihenda hariho fiche ngaha baca barungitse baca buzuza uzo bari mukuri rero bazoca bamwandika kuri urukaratasi buzuze baca babigarukana basore babitunganye neza kugira ngo hazotunganirizwe bene gutunganirizwa muri ubu buryo kuko abaye tuvuga batagira akazi batagira nishiramwe ry'ubwishingizi na rimwe bazoronka ikintu bita agafashanyo k'ingunga imwe gusa mu gifaransa bita allocation unique. Mugabo abandi nabo ubo kumbure bakukurutse canke bagashika mu buzima busanzwe batarakwiza imyaka 15 y'akazi no kuvuga aho muri INSS ntiheza ngo baguhe amafaranga yagafashanyo aho ubushikiranganje muri itegeko barategekanya ingene bazoca babakotiriza iyo myaka 15 batari bwashikane kugira ngo INSS izociza irabaha. Nagomba kumenyesha abo vyega yuko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba atatangazo rihamagarira abahoze ku rugamba kuguruza amakonti n'ivyaba ngombwa hageze hariho igisata kibijejwe kizobabwira. Ningaha rero amakuru twe tubategurira cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mu bihe byiza aho muherereye naho butaha.